rero ico Yesu yakoze ku musaraba kiduha uburenganzira, kitwemerera kwambugwa uwo mwambaro w'abanyavyaha, twambugwa iyo mpuzu y'abanyavyaha ku musaraba igihe tumwizeye. Ariko rero twebwe natwe bamaze kwambura umwambaro w'icaha tukambara uwo kugororoka ku bw'ico Yesu yakoze, natwe turafise umusaraba wacu. Kuri uyu musaraba wacu utandukanye kumbure n'uwa Yesu, kuri uyu musaraba wacu tuhahamba nature yacu ya kera. Kuri uyu musaraba wacu tuwushirako kameremere zacu. Kuri uyu musaraba tuhashirako ingeso zacu. Pawulo avuga mu Banyefeso igice ca 2 ngo natwe aho kera twagenda nk'uko abisi bagenda, dutwagwa n'impwemu mbi zo mu kirere zitwara abandi. Natwe twari tumeze nk'abanyavyaha, twarongorwa na mode, twarongorwa n'ingene isi imeze, twarongorwa n'abadayimoni bo mu bisagara twaba tubamwo. Uko niko twari tumeze tutaramenya Yesu. Ariko umuco umaze kutwakira tugakizwa kubwo kwizera ico Yesu yakoze, ntitukiri abana b'umwiza b'umwijima, ariko twacitse abana b'umuco. Rero kuko nacitse umwana w'umuco kubw'ubuntu ku musaraba, kandi umuco jewe ntawiremeye, ariko uva mu kwizera ico Yesu yakoze, nanje iyo nje imbere y'umusaraba wanje ndawudepoza ko kameremere kanje, ndawudepoza ko ivyanje vyose vya kera bidahesha icubahiro Imana.